uyu n'umurundi ahejeje gupfira muri Arabia Saudite. Impamvu mpagaritse ngaha ni ijambo bano banyagihugu bavuze, aba barundikazi bavuze ngo yo baraje kudutora, yo bariko bararira kubera ko ni umurundikazi ahejeje gupfa. Ku bantu bankurikira kuri Facebook ni nabiberetse, yitwa amazina yiwe yose kandi yavuge, yitwa Aline, irindi zina yitwa Murantunga reka ndarirabe, irindi zina ryibuka neza, yitwa Aline, yitwa Aline yitwa Muhayimana Aline, yasafirishijwe n'ikigo El Fayed muri Arabia Saudite ahejeje gupfa. Yaragwaye amezi 8, yaramaze amezi, uwambere mbwiye ko yaramaze amezi 6 kubiri ofisi, amazi arenga 6 maze gutohoza mu nyuma mbwiye ko yaramaze amezi 8 agwariye kuri ofisi. Barababujije ngo ntibamutabarize, ntibabimbarire kugira ngo ndavyerekane uyu muntu ashobore gutaha, arapfuye. Abanyagihugu abarundikazi ngo yo baraje kudutora kubera ubwoba. Polisi iraje ije gutora ikiziga, bumva ko nabo baje kubatora. Nagomba nababwire polisi si abantu babi, n'abantu babakize, si abantu babica. Niyo bokuriza mu modoka, igipolisi cyo muri Saudiya sikiya cyo mu Burundi, niyo bogukubita bagukanga ntibakwica ko mubatinya. Twebwe ngaha turi mu Burayi, abapolisi nibo bagenzi bacu. Polisi uyibonye impande yawe ubukize ntibakuhohotera, no ngaho ntibashobora kuguhohotera. Reka kuze murabatinya, baraje kugutora kandi baje kubafasha, kubera ahubwo uwo muntu bagomba baje gutamwiyarara, nkuko abadukurikiye muza kuvyumva ngaha muri kino kiganiro. Mugize Imana uwo muntu bagira bagende gutamwiyarara, ahubwo biramenyekanye bazomutahana. Tugomba tugira inguvu bamutahane kumuhamba mu Burundi, baramujanye kumutamwiyarara. Muravyumva mwa bantu, reka mwumvirize, birababaje byo. Hata Burundi same wana ndashikida Sadiki tabani mafi jipi kike ndani mora tifana shikida la alamu wala kumuta muri
kumuhamba kuko bashaka kumuhamba mu ibanga ariko nk'ubu ntibakumuhamba mu ibanga namaze kubihereza umugozi wabo twamaze kuvugana urumva yambwiye ngo urumva yari yarwaye ngo yumva yari yasohotse ngo agomba gutaha amezi 8 ifoto isohoka igakomesera kubera yapfuye mu nzu z'ubuvuzi baraje kubatora none barabica baraje kubatora none barabica kuri uyu munsi itariki 23 ukwezi k'umunani umwaka w'2026 hongeye kuba inkuru y'umubabaro yo kubura mushiki wacu aje kutuvamwo muri Arabia Saudite yitwa Aline Muhayimana avuka mu ntara ni Bubanza aha ku Musenyi indinganizo shasha sinzi ko bayingira ni Bujumbura ubu mwindinganizo shasha aje gupfa nyuma y'amezi 8 agwaye yaragwaye kuri ofisi banga kumujana kwa muganga aratabaza ikigo cyamurungitse El Fayed ntibamufashije gushika apfuye ndashaka mbanze ndababwire ko El Fayed ari ikigo kibi bantu mugicamwo namwe muzopfa kandi nta n'umuntu azobakurikirana arakaza Alina yarapfuye mu mwaka w'2025 arundi yapfuye inyuma yiwe nimba nibuka amazina neza yitwa nimba ntibuka amazina sinzi ko ari uwitwa Habonimana Zaina ntihenze ashobora kuba ari uyo yarapfuye warashinguye hari uwundi yapfuye imbere yaho nko muri El Fayed nyene nariko ndaraba ko nomubona Alina yarapfuye n'uyu yitwa Bizimana Bizimana n'uwitwa Bizimana Berize ntawuzi ko yoba akiriho ariko mugabo abandiko ndababwira abo barapfuye bose baciye muri El Fayed kino kigo iki kigo cyitwaje nta muntu ashobora kukimenya kubera tuko twerekana abantu bapfa mugabo cyaguma gikora kitanabitaho atanubwoba gifise tumaze kwerekana kenshi abantu bapfa bapfuye baciye muri El Fayed ego n'ahandi barapfa mugabo turerekana abantu bapfuye none Alina ntiyapfuye singu yundi ntapfuye kandi bose Alina yaraje ku biro baramukubita bamusubiza gukora ku nguvu yahwereye asa n'ubwira apfe ageze muri mu nzu asharapfa amukoreramo bakuye ikiziga bajana muri morgue baca barahamba bacavuga ngo umutima wihagaritse umuryango wiwe waraburanye bimfa gusa ntacyo bahawe bababwiye ni muntu umwe ahubwo nimongere no kuvuga umuntu ababaye ubusa arapfuye aragiye araheze El Fayed ubundi ngo waragiye nejo tuzobereka n'abandi ni kubera iki none ego n'ahandi barapfa ni kubera iki none iki kigo kidakurikirana abantu amezi 8 ngo banababwira ubundi bujuju bwabaye ubujuju ndabushira kuri bano bari mu ngorane
bababwiye ko kizira ko babimbarira. Ibi rero ngo bababwiye kugira ngo bo bemeye ko bazobafasha, bazobatabara bakabaha amatike y'indege. Ubu hasigaye 3 bo kuri Elfayede bafise ingorane nk'izi z'uyu, ntibagwaye, oya ntibagwaye, mugo bamerewe nabi, bakeneye amatike y'indege nabo bataha. Aha barindiriye nabo baze bapfe. Elfayede upfuye ni zero, nta kibazo na kimwe, ntibatinya. Bari mu mugwi w'abantu n'amatelefone bakambwira ngo twe ngo twarikomeje sinzi icyo gisigura, n'ubu ntacyo ndamenya. Mugabo hariho nabajije muri commentaire yanditse ngo twarikomeje ngo bisigura iki n'iki, ndamubaza ati mbwira neza, aca mbwira ngo urumva ngo bisigura yuko ngo baba bafise ukuntu baba ngo bari hafi y'abategetsi bakomeye, bigatuma rero ngo ibikorwa byabo bigenda neza, niyo bogira amafuti hata Burundi same wana ndashikida يعني انت كده عامله انت سوي فوق صديقي tabani basi jipi hadi mwana kibana kikita la alamu wala
Bizimana Berize mwumvise nawe ngaha umumama yariko aravuga nawe yahuye n'ivyago bidasanzwe yaciye muri Elfayed mu nyuma uko vyagenze naratabaje yaragiye kuri Elfayed baramwakira baramwumviriza ivya Bizimana Berize uko vyagenze sinababesha vyabaye bibi cane iyo ntahaba nawe aba yarapfuye birababaje kubona abantu barinda kuronka amatike y'indege ari uko ndinze gukoma induru canke nkabishira ahabona kandi mu vy'ukuri nkibimenya mbanza kubandikira inbox canke abo nandikiye ntibansubize sindinda kubibaha kubera ko mba narabonye ko badasubiza hariho abatakira ubutumwa mw'ico gihe ndaheza nkaca ndabishira ahabona bakabibona iwanje ni ku nkuta nkoresha uyu munsi hapfuye uwundi Alide yaciye muri Elfayed uwampaye amakuru twabanje kuvugana ndamuha n'ubutumwa pe twaganiriye umwanya atangira mbwira ukuntu vyagenze baganira ariko nanje nari ahantu nari navuye ngaho mu biro ahantu abafashiriza nari nasohotse gatoya ariko niyo noba ndi hanze nguma nkurikirana abantu banje nk'ubu ndiko nakurikirana ikibazo c'abantu batanu indege yasize muri Ethiopia nongera nkurikirana uwitavye Imana turabe yuko twomenya ukuri kose tubwiye no ku ntango yuko atahukanwa ikiziga ashingurwe mu Burundi nk'uko mugire mu vyumve ngaha ngo bari bafise umugambi wo kuja kumuta mw'iyarara donc bagomba babanyegeze ko yapfuye bace bagenda kumuta mw'iyarara ni Imana yakinze ukuboko bagomba baje kumuta mw'iyarara bariko bagerageza kubinyegeza biboneka ko ba bantu tubura barapfa bagaca bazingazingira mw'igunira bagaca bagenda guta ahantu mw'iyarara hariho n'uwambwiye ko bagenda kubahamba bahasha bahemba abashumba bakagenda kubahamba ahantu mu gahinga bakimba ikinogo bagaca bahamba nyene bagaca bandanya bigira ibi vyama vyabaye barya abantu muzobona tubura burundu burya ni kuba vyaragenze n'uyu rero ngo bariko babwira ngo mujanye kwa muganga ngo yaravye kandi mukuri yamaze gutaha yamaze gusinzira yapfuye abantu bari kumwe bose se bagwaranye mu nzu amezi 8 yari amaze kuri office ntibabona ko agwaye Elfayed babwira ngo ntimubwire Daniel Mugisha barabireka none no ku rupfu bari base kubivuga umwe muri batimba ari baciye bimbarira kumva z'umutekano mbere amajwi yiwe nayahinyitse kugira ngo ntiyumvikane neza kubera yabinsavye kubera abandi baratinya no gutanga amakuru ariko ngo nabwire niba mutinya no kwitabariza gutanga amakuru bizobagora gose none utinye kwitabariza wibaza ko bizorangira gute umunsi nawe uzoshikirwa uzopfa kandi ikigo cyakurungitse ntikizokuvugira ntacyo kizogufasha birababaje kubona bino bigo birungika abantu bagira ingorane ntibakurikirane je namvuga kugira neza yo kubarungika guca amafaranga ntubakurikirane wotuma ubireka niyo mpamvu mubona hariho abantu bavuga ngo ni kubagurisha ngo ni kubacuruza ivyo bica vyuzuzanya none we ugurisha urungitse umuntu guca amafaranga kandi ubuzima ntumukurikirane mu nyuma umuntu aravuga ati bamugurishije kubera ibiriko biragaragara ko negeze ingorane utamukurikiranye wumva wabeshi hari ibintu byabishikira abakobwa bakavuga ati namwe nimwigwaneko ariko haro n'ibintu usanga bikeneye ko uwamurungitse avuga bajye barabo ntibagoye ni message gusa ni telefone acabona ko umuntu afise abiwabo hanyuma agaca amuha agateka uyu rero yaragwaye baguma musiganira ko amezi 6 ararenga kwinjira mu mezi 8 yandurutse apfa arapfuye aragiye none agiye gukurikira iki umwe mu barundikazi bahari yambwiye ati jewe ndahashitse vuba mugabo
abo nahasanze batubwiye ko bababujije ko batoguha amakuru, batobikubwira kubera barababujije ngo bazobafasha. Barabiretse rero none murabibaye ibaze gushika n'ahantu je no mu kiganiro twagiranye muravyumva tuko turaganira amaudio nashizemo ntaratangira gukora ikiganiro ngaha tuganira kuri WhatsApp, navuze ati mwe niho mupfa bishobora gushika gute ivyo bintu ivyo bintu bishika gute, ivyo bintu bishika gute muvyemera gute? Nyakubahwa ni sawa umeze neza ni ukuri dufashe udutabare twebwe umurundi wacize gupfa ubunyene kuri ofisi amaze amezi atandatu agwaye tugomba dusaba itike ko bamukatira itike ngo atahe ariko ngo uwahejeje gupfa undabire n'ubunyene aracikanye banatunyegeje n'ikiziga kiri tuko turambaza polisi dusaba namwe wego dusaba ko namwe mwadufasha kutuvugira basi ikiziga ciwe batuma kijara mu Burundi. Abantu bameze nabi gose uribaza umuntu ukagwara ugasubira ukarembera ngaho ariko kwiyumvira bagukatira itike utahe bikanga. Nyabona none dufashe muvyeyi nukuri kw'Imana n'abavyati mwebwe bavugarane nta soni umusupervisor we twari dufatanye mw'izosi ariko aravuga ngo reka kuvuga ngo ntiyapfuye ngo bamwugaraniye ahantu ngo bamujanye ngo ahantu ngo ari muri koma. Nimutwereke basi iyo koma arimwo kuko n'ikiziga bari bakinyegeje, nimutwereke iyo koma arimwo. Erega dushaka kugwanga ati aha wewe ndagucumita nanje pfe nawe upfe ko Saudi icyaco kwica twese nugupfa hama nanje pfe ariko apana kufata nukuri barati ngo wegenda ngo kwera umunyemwe barangurarinda ngo baradukata imishahara yiki uwo mushahara wo katari kubuza umuntu bukarokoka nabwe ati je warindira gato nanje bivemo je ndakena itike yihuta n'icahire kuko nanje ndagwaye kuko sakane maze kuguzana bategeka bose wakarukukurihira ariko muvyeyi ibintu badukorera ndavuga ati ibi ntawo bisabirako hajye ufasha ukamucinya mugacinurana ibintu biragenda neza nukuri jewe ndavuga ati mwebwe nimureke jewe nirondera nimero ya Mugisha ndondere ni ambasade mushake mubareke basi mwebwe abatinye ntibabakate buryo nduru yose nukuri igiye kuvuka kubera ivyo. Urabona nkishikana kare ngo polisi nzane hano hakiri kare nukuri kw'Imana ubuzima bw'umwana w'umukobwa basi byari gutuma bigira ariko agacika no mu Burundi yasenzeye n'abana nukuri ndababaye hatwarize twahoze ku buryo mvuga ati none ibi nibiki nukuri nawe rabo dutabarize muvyeyi nukuri wubahwe kabisa. Abagore batanu umuntu wese akabakubita akabaka amatelefone akabacurura mukemera vraiment ntimumujye name mumuhundaye kubaza ngo ntiyoca agenda wibaza ngo ntiyoca mumuniga mubishatse umuntu agapfa vraiment agapfa mutamutabarije n'aba bandi bazopfa gusa murambabaza vraiment inyigisho ndabaha kubitaho nkora byose nkorera je mbona mbaniko ndasaragarira ubusa. Ibaze nk'ubu n'umuntu agapfa ntibanabivuge iyo ataba wewe n'ivyo urumva ko bariko batinya kubivuga ko umuntu apfuye bagende batemiya mbene nabo bobo ntibabona yuko ejo ibi bishitse nabo bazobaja ko batamwiyarara nk'uko nubaza bamutaye imyarara. Ewe barundi kazi wewe wosigura urakoze sha wewe nisawa n'urinde n'ibyiza wosigura gute yuko uranyumva baza bakakwaka telefone ukemera niyo wiguriye sivyo ukemera umuntu akaza akagukubita muri abakobwa 10 20 hakaza umuhungu umwe akabakubita n'inkoni atora umwaza gukubita ye mukemera ntumujye namenyo. Niyo mpamvu n'abantu hajya muri commentaire bazavuga ati abo bantu wemwe bazogusarisha uracyavuga ndavuga nkabigisha nk'ikintu cyo turavuga nawe niyo twabigira ikiganiro ntibashobora kucyumviriza niyo wocyumviriza ntibashobora kugikurikiza none bumva bazobura gupfa gute umuntu muri abakobwa batanu ubu rero nabonye nanje ubwo bwo mu ndabundembeje kwa Cesarien ndavuga ati reka nisikane ku gipolisi bantatira itike buganye ku gipolisi ari bitera finga bagacana boss wawe burya reba cabanzana he hano kwino office ngira amakwete ntaburiza itike ntarahinaburinze itike ndamurindiriye na bado naduha amatike twitahe buryo ntavuga nababwiye ati je ndamenyereye kuvuga bavuze gurandugura telefone polisi naba muri company bobo hewe nibihwiti nukuri bazopfa bakiriko uko bivuze nivyo
uko bivuze nibyo bishwe no gutinya bakankamiye bose baca bahora je nababwira ati ico ntigishoboka ico ntikibaho aha ni mu mahanga utiteteye ngo urinde utabaze ufise n'inimero z'inzego ntikibaho iki kuko amategeko aratuzi ntabwo twaciye mu binywabi twarumviswe na leta y'igihugu reka duhereze umuvyeyi wacu mugisha ngo ntimwibwire ngo Daniel Mugisha ngo kubera ngo kirango iki sawa uravyemera none uvyemeye ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu amezi ane ukabona ntibariko baragufasha ntuhava ukiyumvira ukavuga ati ndabona ko bampenze reka basi ndabibwire Daniel Mugisha urumva iyo udahisemo kubibwira Daniel Mugisha egare ko wemeye nyene ko nyene uguma nyene wemera kuguma ngaho ufuye ukazopfa nyene nta kundi bakutanya bagutaha ukurumva baba baguhenze wemeye umunsi umbereye mubi vrema se muratabaza nta muntu notabariza amezi 8 atarataha nukuri nta muntu novugira amezi 8 atarataha ntibibaho mwebwe nukuri kw'Imana niyo mupfa nimwe muri bigugu umbabarire wowe uriko urabimbarira we ni sawa nimwe muri bigugu wewe usigura gute ko mwashaka kugwara amezi 8 nukuri kw'Imana ndababaye sambrage nukuri ndababaye amezi 8 kumwe abiri atatu ane gushika ku mezi 8 nimba baba babizeza ngo bazobafasha muzotaha amezi 8 yohera bataragufasha ngo utahe amezi 8 yohera yose bataragufasha ngo utahe vrema mbwira nukuri amezi 8 yohera bataragufasha ngo utahe muvyeyi nukuri naha n'induru yanje jewe nababwiye ati hariho n'abandi zizamutumira ati none nimuze tumutabarize wari uzi ko naciye no kuri ambasade ndavuga ati sivyo gusa reka ndondere n'inimero yawe ndavuga none ibintu byose byagenze uko kuri Mugisha uba yaratashe amezi 8 nico kizigo ubona kiryamyeho iyumvire basubize kumutaburiza iti karuka pfuwe erega hananje banyirutse ko navuga ati muje ndabakubita ndabapasure hama mupura umuryango nje kuyerera bananje bari bashaka ngo nyake telefone iti jewe tico nikibaho nimuze turwane urumviye nduru y'abana ko akasa kubazibagiza bugarana mu cyumba rega ntibashaka iziga kibonekana bashaka baje kumuta nako turakoma induru bavuga ati ibi ntibibaho burya n'igipolisi catuye kihashika ariko nta muntu aratuvugiraho mu gihugu abantu bose ntabariza murazi ko bataha nubwo bigorana barataha iyo bimaze kumenyekana none ni wumve none bako banumye usanga barababwiye ngo ntibabimbarire canke bakanuma none ko banumye ubona barabatabaye gushika naho umuntu arinda akavura amezi 8 vrema none amezi 8 wovuga ngo ntibakurikira ibiganiro vyanje ubu rero apfuye turi ngaha abandi bahora bose n'ibintu mega nibijuju nta no kuvuga nababwiye ati mwebwe Daniel yama yamvuze kubera iki mushobora guhora burya nije nigubutize ndavuga ati ibintu byoherera urabona ngo warapfuye yasafijwe na Elfayede baratelefone agwaye amezi 8 ikiboko cyarabaye paralize cyaragizene umubosa namujana ku kazi bugirane bikanka urabona amezi 8 none kwigara muguru umutinga aje kwa muganga urumva muvyeyi ntari kwigamugura umutima aje kwa muganga ubu munsi arapfuye nyene ngiyitike nyirabonetse ngibiki n'ibiki ngo atahe nukuri mudufasha mudutabarize ngaho n'amavideo nagufatiye ngibyo yitwa Arina avuka ku Musenyi yasafizwe na Elfayede twasafiye rimwe nibaduheza amategeko berake twicayire nta buti bwabo tugikene ivyo bintu muvyemera gute yuko mupfa ntimunatabaze ni gute umuntu aza akagukubita ugatega umutwe ngo niko ari umugabo ntunamwiyame ntunamujya amenyo ndababwiza ukuri burya niyo bari umugabo ntashaka kugukubita ngo uko ashaka uri umugore niyo uri umwana umwizingiriye ko nta gukubita uko ashaka gukubita nabi umugabo ugumye hamwe agukubita neza uko ashaka akubita umuntu amaboko kumwica mwibuke ko atakigongwe bafise we nawe uragumye hamwe bahondagure nani mumva ko ari mwe mwiyica oya muramba barasimwe mwiyica simvuze ngo ntimwari gupfa akumbure ariko hari igihe usanga ugize ibyago babigizemo uruhara kuko kubereka ubwoba siko gukira umuntu aje kugukubita uzi kudashyira umujya amenyo kandi umuriye amenyo ashakoreka shanka ari gukubita nasubira gukubita ngo yakubita wewe baragukubisa igihe cy'igitsinga ugumye hamwe barakubuje ngo ntutabaze uravyemeye ukwezi kuraheze basi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane
vraiment amezi 6 agahera kugenda mu munani uri ngaho ugatekereza none uburindiriye iki uburindiye urupfu none ego ntiyatabaje ubu ko apfuye ntihahomvye nyina ntihahomvye umugabo wiwe niba yaramufise ntihahomvye se na nyina ntihahomvye bene wabo ntihahomvye abavyeyi biwe abavukanyi umuryango we nibuhomvye RFID batanga raporo ngo umuntu yapfuye iyo tutaza kubimenya ibi bovuze ngo yaratorotse ngo hama ngo turamubura niko babigenza ciza arahama siniriwe ndamurekarama n'ubu wo muri Ellen Blas Money Power n'ubu yaragiye turacarondera ntituramubona ambasade yaranumye ubushikiranganji baranumye umuryango wararize barihoreye amakuru mugona rose mu kwezi turimo mu ntango nuko atakiriho sinemeje urupfu kubera kwemeza urupfu biragoye murabizi narabisobanuye ko atakiriho hari abantu bagenda nk'uko rero uyu waragiye turabimenye mugo nawe tugumye turindiriye ngo azogaruka ngo nguki kandi yarapfuye nuko baciye bahura n'umwe muri bo yarinda agaca we bagaca akora umuti akabishira hanze akavuza induru niyo chance ahandi hoho nivyo namenyekanye ngaho nguko reka dusabe ubushikiranganji mu byo bujeje harimo imigenderanire n'ayandi makungu n'ukuri bakosora iki kigo RFID kubera jewe ndiko nderekana abantu bamaze gupfa n'ukuri murababaza kubera iki badakurikirana abantu bakanda bagafa umuntu ashaka kugwara gushika hafa batamuvugiye vraiment ejo bundi naho numvise hari umuntu barungikiye audio ngo ujya ngo Daniel ngo ibintu avuga mugabo ni ikigo kimwe cyarungise ngo ujya ngo ntumize mu vyumvirize ngo ujya ngo avuga myaka audio nzokabaha ariko umutima warangwaniye mu kwava kagera ngo ari kumbugo wagahaye ngo ujya ngo avuga ngo ibisenere ameze nk'uraho nabonye yandika kare muri commentaire ngo jewe ngo narahevye ivyanje ngo abakecuru bampaye jondama nagipostinze mwakibonye ngo nahevye ivyanje nahora nkora ngo gushika naho nigura abakecuru ngo bampaye jondama jewe abakunzi banje bambwiye ati wowe Daniel Mugisha wowe politike ntikubereye ati zurayireka wowe uri umuvyeyi zuradutabariza nivyo vyiza je kuko ivyo nkora atanyungu ndabifisemwo urumva kubera ko jewe ndi umu activist nta bintu vy'inyungu ndondera numva mparanira agateka kazina muntu mu mutima wanje urenganijwe nkababara niyo mpamvu naciye nshira inguvu nyinshi mu gutabariza abakenyezi kuko nivyo mbona atawundi muntu abishoboye canke abikora kandi nta muntu bitsitaza nta n'umuntu bikomeretsa rero ivya politike ari nko uwahohotewe canke yahuye n'ibindi vyago ndashaka kugira commentaire mugo narabigabanije kubera sivyo abantu bankunda sivyo bakunda kandi je sinkorera umuntu nta wuntegeka ivyo nkora ni ibintu abantu bakunda ibifasha abantu rero bijya ntibifasha abantu gusumba ibi abantu ni benshi bari mu gahinga sinshobora kubifatanya na bijya niyo mpamvu nashingabanya rero basigaye bandika muri commentaire ngo nahevye ngo ivyanje ngo abakecuru bampaye jondama nagapostinze kare mwakabonye handitswe n'umukenyezi ari ahari muri Amerika ariko muri commentaire ati nuko nyene n'ibindi vyinshi muragenda musome muravyibonera ariko jewe kuko ata muntu nkorera kandi nta muntu ngomba gutera amashurwe nta n'ubumpemba nta n'inyungu nkeneye ivy'iyi si tuzobisigaho niko namwishuye navuze ati ivy'isi tuzova tubisige niyo mpamvu dukwiye gukora cane kugira ngo dufashe abandi tuze dusige izina ryiza n'ikibazo twibukirako je nivyo mfise sinzobijya ngo ndabimare dukeya mfise ndazi sinzopfa ndatumaze sinzogera aho mpfa ndatumaze kuko nimba ufise akantu urakarya ukagasiga ngaha abandi bagasigara barakarya nta n'igihe batanagushimiye rero ukavyirundarundanya ko ntufasha abagowe ntufashe iki fasha abantu bagowe vugira abarushe n'abaremerewe kugira bigende neza ahubwo baze bakwibuke abo wakijije iyo umuntu yanditse ibintu nk'ibi muri commentaire nca ndamuzana hejuru nkamuha n'imirongo muri Bibiliya kuko benshi bigira abakirisu hamwe ukuntu bagiye barakora neza impembo barose canke ukuntu ushobora gukora neza kandi bikakugirako ingaruka nziza ikiboshe aha mw'isi no mw'ijuru nuko kizoba kiboshe
niyo mpamvu dukwiye gukora dutabara dukora ibifasha abarundi bene wacu. Bakunzi banje reka ndabashimire ndabakengurukire ko mwafashe umwanya mukumviriza iyi nkuru y'umubabaro, ndihanganishije umuryango wabuze, ndihanganishije n'igihugu cy'u Burundi kuko kibuze umurundi kazi, hanyuma Imana irose ikiruhuko kidahera uwo muvyeyi, uwo mupfasoni canke iyi nkumi sinzi ko yari yubatse, sinavyanditse kuko sinabitohoje ivyo, ariko ndabimenye nzogaruka ndabivuge. Imana imurose iruhuko ridahera, murakoze cane. Ariko mu kurangiza nkure abarundikazi ubwoba, harya mwagize ubwoba kandi ambulance n'igipolisi vyaje ngaho kugira ngo bibakize, ngo baraje kubatora, babatoye bakabatwara ntibabica. Aho hantu muri mutavuze ntimuzohava, nimuba mwugaranye mukaba muzi ko muca muba nk'intama, muzoguma ngaho imyaka, nta mezi 8 womara ukoma induru, uje kugurura muca mumufata mukamuboha mugatera akajagari muri mw'iyo nzu, ntibibaho. Muhamara amezi 8 ko mwabaye intama bakabapfunga mukemera, ivyo ntivyumvikana. Muteye akajagari polisi iciza bagaca baza ati bamaze igihe kingana iki, ukavuga ati amezi 8 undi amezi mukabivuga, mubivuze bica bihera. Ariko mwe barababuza kuvuga mugaca munohora, niyo mpamvu murengana. Ukagwara ukaja kwa muganga bakubwira ngo ntuvuge ko ugwaye, ngo tambuka neza, kandi ugenda wandara ugaca utambuka neza, ngo ntuvuge ko ubabara, ngo utanga amahera menshi, ntuvuge ko bagukubise, vuga ati baragukubise. Uraho mu boss yaramukubise mujera kwa muganga, ngo ntuvuge ko twagukubise, uvuge ngo utanga amafaranga menshi, agaca yemera. None ntibacabara ko ngaho uri kigugu, uhubwo utashe muhira baca kongera izindi, ko cabone ko atabwenge ugira. Ugize Imana ukagera mu gipolisi bivuge vyose, ugize Imana ukagera kwa muganga bivuge vyose, ti barampohoteye, n'ukubabeshera babeshere, uvuge n'ibindi. Hajya ubura ahantu kwa kundi kwimbwa iri mu maguru ya sebuja iratontoma, urumva. Umwana kera naho rambona nahora mba nk'abana barafise abavyeyi babo papa babo, je nari imfuvyi ntawe nari mfise, nakuze ntamufise, aho nigeze mbona. Ariko hariho abandi bana twari turi kumwe, twarashwana tugasiganwa, tukagwana tukabiruka, tugasiganwa bagaca biruka, nkamwiruka ko agaca akatira iwabo, abonye se agaca yiruka muhira, agaca yicara impande ya se, naca nkatansubira inyuma. Canke yari nk'ahantu kwibare tukiruka ku kabare, abonye se agaca yiruka iyo se ari tayari ntuwe kimukubise. Sufise muri Saudiya ni igipolisi nico nyene cyo gufasha. Nejo bundi ntugasamare kucitura ashaka kugihamagara, nama nabahaye nimero buri munsi, zibike ntawe umenya ivyejo, hamagara. Nuko Imana ibagirire neza. Reka ngarukize ngaha, ndababaye mvuze vyinshi, mugabo jewe mbashaka ko iyo nkoze ikintu nk'ikiganiro nk'iki kigusigira ubutumwa. Murakoze.